Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba, aho ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, ubwicanyi bwongeye kwimonogoza, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko igihugu kigeze ahatemba, aho abarundi bariko baricwa nk'impene, ndetse bikaboneka ko byose biba byagizwemwo uruhara rukomeye n'abategetsi bakomeye guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye utwara igihugu c'u Burundi kugeza ku bakozi b'iperereza bo ku rwego rwo hasi, aho amakuru adushikira bemeza ko ibiriko birategurirwa abarundi biteye ubwoba ndetse bibabaje cane. Turaza kugaruka ku byashikiye Rabine wa Murundi wabaga mu Rwanda, akaba yaranyurujwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho amakuru tumaze kumuronkaho ateye ubwoba, akaba ari amakuru yerekana ko yoba yaramaze kwicwa, ndetse bikaba bivugwa ko yishwe n'iperereza rya gisirikare. Turaza no kugaruka ku yandi mabi atagira izina ariko arakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku myidogo ikomeye cane iri mu bagumyabanga ndetse n'abarundi muri rusange, aho benshi bemeza ko ikibi kibishe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera igihugu ari ibintu biteye ubwoba ndetse bibabaje, aho benshi bemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo Ndayishimiye atange imihoho, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu byamaze kumuta kuw'amazi, ndetse bikaboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye bidahumuriza tugira ngo tubashikirize, wewe c'ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondako kugira ngo ko dushizeko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Turabandanya kuronka amakuru y'abantu benshi bavuga ko banyurujwe hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi 2025. Muri iyi nkuru turagaruka ku iburwa irengero rya François Nzambimana kuva ku wa 19 ukwezi k'umunani 2025, bivuga ko yoba yaricanywe na Rabine. François Nzambimana ninde? François Nzambimana avuka i Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yahahora. Agiheza amashuri mato akiri muto cane, François Nzambimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi. Igihe igisirikare cyari kigiye kuvangwa n'abagwanyi ba CNDD-FDD, François Nzambimana yaciye asubizwa mu buzima busanzwe. Muri 2014 François Nzambimana yahavuye aja kuba muri Afrika y'Epfo. Muri 2018 arimurikira muri Mozambique. Inyuma y'imyaka 3 François yarasubiriye muri Afrika y'Epfo, arahava aragaruka mu Burundi nko muri 2022. François Nzambimana arubatse kandi ni umubyeyi w'abana. Mu Burundi yakora ubuzi butandukanye. Mu bijanye na politike, François Nzambimana mu myaka iheze yafatwa ko yegereye umugambwe MCD. Hari abakeka ko mu gihe yari muri Mozambique ariho yoba yaramenyaniye na Dieudonné Niyukuri batazira Rabine. Mu nyuma ubucuti bwoba bwarakomeye cane. Iburwa irengero rya François Nzambimana kuva igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani 2025, telefoni ya François Nzambimana yaravuye ku murongo wa WhatsApp, abe nta gakuru bigeze basubira kuronka. Amasoko yacu y'ibanga avuga ko François Nzambimana yoba yari gufatanya na Alex Hajayandi gutegura ikibanza Rabine na bagenzi bari bagushikiramwo i Bujumbura, nk'uko twamaze kubibashikiriza.
Alex Ajayandi yariko akorera iperereza mu gutegura umutego Rabin na bagenzi we bari bagiye kugwamo. Aya makuru avuga ko imbere nuko Rabin na bagenzi be binjira mu Burundi kwa 29/8/2025, Alex Ajayandi yari yabanje gufatisha abari basanzwe bariko baravugana na Rabin. Aya masoko avuga ko François Nzambimana nawe yafashwe gutyo, yamara ikibanza yoba yarafatiwemwo kugeza ubu ntikizwi. Rabin na bagenzi bo bageze hehe muri kino gihe? Baba bakiri bazima? Iki ni ikibazo kigoye rwose kumenya. Ubu turashobora kwemera ko iperereza rya gisirikare ryakoranye na documentation mu gufata bano bantu bose. Umwe mu bagize uruhara rukomeye ni Lieutenant Colonel Noel Banyezako yahoze atwara iperereza ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Muri bino bintu Noel Banyezako yarakoranye na rwose na Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka wo mu iperereza. Bamwe mu bategerezwa kubazwa ubuzima bw'aba bantu bose ni Colonel Jean Dafe Manirakiza atwara iperereza rya gisirikare na General Major Ildefonse Abarurema atwara iperereza. Haravugwa abantu benshi bafashwe canke bagiye baraburwa irengero mu kwezi kw'indwi, mu kwezi k'umunani, mu kwezi kw'icenda na kwa 2025. Hari imiryango myinshi itazi ibyashikiye abayo ariko ishima kunuma. Uko byagenze kuri François Nzambimana, hari imiryango yabonye abayo bava kuri WhatsApp none kugeza ubu batazi iyo bari, bakibaza ko banyegeye ahantu, ntibazi ko ababo mu by'ukuri banyurujwe n'iperereza babaramaze no kwicwa. Turasabye imiryango iri muri iryo bihe ko yova mu gacerere ikatwandikira muri ndondeza. Turasabye ababa bazi amakuru witwa Jean Paul yari yaje i Bujumbura avuye muri Kenya, akaba yabuzwe irengero kuva itariki 27/8/2025 ko bodufasha kuronka umwidondoro wiwe ukwiye, twanabasangiza ibyo tumaze kumenya. Waba afise ayo makuru yakwandikira ndondeza ku kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo tujye dushira ahagaragara amabi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Dusimbire ku mupolisi uherutse kurasa umunyagihugu amuziza ubusa, aho benshi bahera bavuga ko iyi ntwaro ataco izigira imarira bene gihugu. Birababaje kuzira urwawe. Faustin Nishimwe yaraye yishwe arashwe n'umupolisi amuziza impene yiwe. Umuhisi Faustin Nishimiyimana yari umunyagihugu avuka mu Gishingano muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Urugo rwe ruri aho bita ku Matafari mu buraruko bwa Bujumbura. Yari umuhinga w'ibyamatara electricity na politiki azwimo. Yari yubatse akaba umubyeyi w'abana babiri. Hari impene yari atungiye kwa sebukwe we mu Gasozo zone Mageyo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura yahahora. Ejo haheze ku igenekerezo rya 18 Murantunga, ntago ari ejo haheze, ni ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa 10/2025, Faustin Nishimye yamanukanye impene yiwe ayishora mu gisagara ca Bujumbura. Faustin yari kumwe na mwene wabo, niho bageze hafi y'ingururo ikoreramwo umukuru w'igihugu bahura n'umupolisi, arabahagarika abasaba igitansi niciyo mpene. Faustin aramwishura ko ari impene yiwe yahora atungiye mu gasozi, ko atakitansi afise kubera atariyo yaguze. Umupolisi aca abishura ko agiye kuyipfunga. Mu kurindira amatohoza, Faustin na mwene wabo barakurikira kugira babone iyo ayijyanye, ariko babona atera abajana mu gashamba. Niko kumubaza iyo ariko arabajana, umupolisi amwishura ati wewe ntuntegeko. Uno nyine umupolisi afata inkoni yari ashororeje impene ayikubita Faustin mu mugongo. Faustin yikubita hasi, umupolisi aca amurasa amasase 4 mu mutwe. Faustin Nishimwe aba aracikanye. Mu gihe umupolisi yagira arase mwene wabo wa Faustin yahaciye haseruka abasirikare bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu baratabara. Bivuga ko umupolisi yari aborewe. Umupolisi yaraye mu gasho mu Rubirizi, ntituramenya umwidondoro wiwe. Aya makuru tuyakesha bamwe bo bakurikiranye iki kibazo. Abaryango b'umuhisi Faustin Nishimwe barasaba ko uyu mupolisi yohanwa n'ubutungane. Turahejeje umuryango w'umuhisi Faustin Nishimwe, ibi bintu nta kamaramaza, igipolisi kirakwiye kwisubirako.
nta kuntu umupolisi aborewe bashobora kumurekera ku kazi. Kenshi abapolisi bameze gutya baba bazwi n'ababa barongoye, ntibyumvikana ingene babarekera mu kazi bakagumya bagakora amarorerwa ameze gutya. Ibi ariko bikaza bishimangira iyi ntwaro ya Ryogora duhure imaze igihe iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intwaro biboneka neza ko idakorera abenegihugu, intwaro ikorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Tugaruke ku myidogo iri muri CNDD-FDD, aho umusevede avuga ko ababazwa ndetse agaterwa isoni n'ibikorwa n'umugambwe abarizwamo. Ishavu ry'umunyagihugu mu Buterere ubarizwa muri CNDD-FDD. Bigenda gute ngo umugambwe wugare ibarabara rya Rweza? Uyu munyagihugu yatwandikiye ashavuye kubera ibyamubaye ko kuri uno mugoroba atashe arushe nyuma y'umunsi wose ahangayika. Yabuze bisi imutahana, ashitse mu Buterere asanga ibarabara rya 14 ryugawe n'umugambwe CNDD-FDD. Yagize ati ndabaramukije, nagira mudufashe mudushirire ahabona akamaramaza kabaye mu Buterere kuri uno mugoroba igenekerezo rya 20 kwezi kw'icumi 2025. Hari ibintu bisigaye biba mu banywanyi b'umugambwe CVD, umuntu agasigara yibaza utubazo. Iki gihugu coba gifise abagitwara? Ibaze umuntu yabuze bisi mu gitondo agatonda ku kazi n'amaguru, agataha n'amaguru kubera kubura bisi. Umuntu kuva ku wa gatanu atararonka amatara n'amazi, hama abasefede bagaca babona ko bazibira ibarabara, wa muntu acamwo atashe ngo bari mu nama shingiro. None ga yemwe, ubu karashize ingani n'amabarabara yose abe ubutunzi bw'umugambwe bwegu bakoresha uko bishakiye. Ibyo bibereye mu Buterere bwa mbere kwibarabara rya 14 aho ryari ryugariwe imbere ya Paroisse Catholique. Iryo barabara rya 14 bari barizibiye, nta muntu yarengana. Niko kwibaza ubu hoho hari amategeko mashasha yasohotse aho CVD bugara ibarabara ngo abanyagihugu bimenye iyo baca. Nukuri turasabye abatware bo mu Buterere bahagarike ibyo bintu ntibisubire, kuko abanyagihugu ibiduhanze ni byinshi ngaha. Ntibokongeramwo kuza baraduhindukiza inzira umuntu atashe yamerewe nabi. Mbaye ndashima ingene muzoshirira ahabona ubu butumwa, ndazi mukurikiranwa na benshi. Ntihobura umutegetsi abibona agahagarika ibyo bintu. Nayo ahandi hoho mbona umengo umusendefede wese agomba kwigira perezida muri kino gihugu. Murakoze. Iyo umunyagihugu atategeko rigikora, ufise agapande na gatoyi ku butegetsi asigara yumva yokora ibyo ashatse byose aho ari hose. Imyidogo y'uyu munyagihugu bamwe baza kumva ko ashavujwe n'ubusa, kuko bamaze kumenyera n'ibisumba ngaho. Mbega ubonye ibitameze neza afatwa ko ari we adakomeye. Ikosa rihunduka ukuri rihindukira itegeko. Bihera ngaho bikagenda aho abakomeye atana kimwe bubaha mu gihugu, bakakirya bakakimara, bakabona ko uwabwiye ibitameze neza ari we mwansi w'igihugu. Igihugu mu gukira cubaha ibito cane, maze iyo ngendo igakwira hose. Utubaha ibarabara rya bose ntazubaha ishuri, ntazubaha ishure, ntazubaha amazi ya bose, ntazubaha amatara ya bose, ntazubaha ubutunzi bwa komine, ntazubaha ubutare bw'igihugu, ntazubaha amafaranga abitse muri BRB, ntazubaha umuntu icyo akoze cyose no kwikorera icyo ashaka, kuko nyine igihugu kiba gisa nkaho kitagendera ku mategeko, ndetse biba biboneka neza ko ata demokarasi ihari mu gihugu. Muri no minsi bikaba biboneka neza ko CNDD-FDD iriko irikorera ibyo ishatse, ndetse ikaba iri gukora icyo ishatse. Abarundi bakaba bashavuye cane, bameza ko aho bigeze bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagahagarika ibi bintu bariko barakora. Hari umunyagihugu nanone wandikiye ikete, ndayishimiye ababaye cane. Nimba hari abantu boroshe guhenda na Abarundi, ukumva umurundi akubwiye ngo ibibazo ubundi buriko buracamwo ngo ni ibyabaye muri 2015, wamubaza uti abibye za miliyaridi 54 z'urugomero rwa Mpanda bihurira hehe na 2015? Abibye amaritiro miliyoni 31 muri Sopebu bihurira he na 2015? Abantu bananirwa no gukoresha ifashanyo bahabwa na FIDI na FMI
bakayisubiza inyuma bihurira hehe na 2015. Abanyuruza itunga ry'igihugu nk'uko umengo bari mu ihiganwa bifatanya gute na 2005. Abirirwa batugandagurira abanyagihugu mu bifatanya gute na 2015. Gute Neva ananirwa gukemura ibibazo byugarije igihugu akabahenda ngo nabateye imigomuko muri 2015. Aho nimwumva ko muhendwa mubona ukumva ngo abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nibo kwe nkwezi y'amarere. None abahagurutse baharanira ibyubahirizwa ry'amategeko no kwihagiye ikiringo atarekuriwe ndi yakosheje. Noneho sentare ya yasi yanzuye ko Nkurunziza yahonyanze amasezerano yarusha mu kwihagira ikiringo ca gatatu atarekuriwe. Rero CFD ihindure ibintu ireke kwama yitwaza buri munsi byabaye muri 2015 kuko ibyo byarekana kunanirwa kudasanzwe. 2015 ihora mu minwa ya CFD nk'inkinzo yo gusahura igihugu gusa ndetse no gutembya igihugu. Ibi bintu birakwiye guhagarara ndetse umurundi wese arakwiye kumenya ko Ndayishimiye ariko ahenda abene gihugu ndetse ariko arakora amarorerwa atagira izina. Perezida Ndayishimiye yemeye ko hari indongozi zija mu bapfumu ibituma imvura itagwa kare mu gihugu bigatuma abarundi ndi bose bagwa mu mporero. Agira ati mbwira ingene imvura yokwa kare hariho abajya mu bapfumu, nanjye ubwanjye nagiyeyo. Perezida Ndayishimiye arakebura indongozi zija mu bapfumu kubireka kuko bikwegera uburundi bose, aho usanga bituma n'imvura itagwa kandi niwe wa mbere ujya mu bapfumu ndetse niwe wa mbere ukorana n'abapfumu, dore ko no mu rubanza rwa Bunyoni byavuzwemo. Perezida Ndayishimiye yemeza ko yagiye gupfumura ariko atagiye gupfumura, ariko yari agiye kumwaka ibyo uwo mupfumu yamwibye kandi yaruhutse abimuhaye. Aha rero yagombye kubihakana asanga camutorotse. None kuja ku mupfumu no gupfumura bitandukaniye hehe? None ntimwumva ko hari ibyo umupfumu atashikije bigatuma Neva amwaka amahera yiwe? Perezida ntabereye kuvuga amajambo menshi kuko asanga yamenye amabanga andi yamutorotse. Perezida Ndayishimiye arakebura indongozi zija mu bapfumu kubireka kuko bikwega abarundi bose, aho usanga bituma n'imvura itagwa. Mu gihe yariko arigisha ijambo ry'Imana mu ishengero rya Methodiste mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 19 Gitugudu 2025, Perezida Ndayishimiye yarashinze intaye uko yagiye ku mupfumu maze asanga bahamagara ico bita ababyeyi. Ku bwa Perezida Ndayishimiye abarundi bakwiye kuguma ku Mana gusa ntibahindukirire izindi mana kuko mu ndongozi nyinshi zija mu bapfumu ibiheza bigatwegera abarundi bose. Yagize ati umukaride aja mu bapfumu imvura yogwa kare gute none ntitwababonye? Perezida Ndayishimiye avuga ariko ko naho yagiye ku mupfumu atari agiye gupfumura, ariko yari agiye kumwaka ibyo bamwibye. Naho avuga ko atari agiye gupfumura, mbega ugiye ku mupfumu no gupfumura bitandukaniye gute? None uwo mupfumu yamugiye ko ataco bahuriye. Umaze kubona perezida avuga amajambo menshi kenshi akunda kumena amabanga, ndetse benshi baramaze kubona ko Ndayishimiye adakwiriye gutwara igihugu kuko byamaze kumuta ku w'amazi. Turabandanya kubatohoreza amakuru uko tumenya bishasha, turajya tubashikiriza tunyuze ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, aho mu kanya tuza tubaha amakuru ateye ubwoba arabana na Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.